Cyangwa ikaze inshuti bakunzi ba BTV Burundi, kaze tubashikirize amakuru avuga muri migwi Kirundi kugira mushikirizwe na Jewe Gilles Verne na Kimana, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Umutambukanyi mukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye yagendeye ikigo Isange kiri muri zone ya Kanyosha kuri uyu wa kane igenekerezo rya 30 aho yagiye abashiriye akaganuke twabateguriye muri ano makuru. Igana ryo gutora umukobwa mwiza w'akarorero kandi aciye ubwenge ntirizisunga ubwiza gusa ahubwo rizisunga kandi ubwenge n'imico y'ikirundi. Amakuru saya gusa n'ayandi ni mukanya asangwa ikaze. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha n'ikaze kuko nimeje kubashikiriza mu ngingo nkuru umutambukanyi mukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye yagendeye ikigo Isange kiri muri zone ya Kanyosha aho yagiye abashiriye n'akaganuke. Florence Iradukunda yabiduteguriye. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yagendeye ikigo Isange c'umuryango w'ababikira bita mu gifaransa Congregation des Filles de Notre-Dame de la Miséricorde kiri mu Gisyo muri zone Kanyosha. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaba yagendeye ico kigo mu ntumbero yo kwifurizanya umwaka mushasha, akaba yasavye abaserukira ico kigo kubungabunga agakemanyi yabahaye. Uno munsi nk'uko mubona bagazanye ibintu bitandukanye, ibifungurwa, amasabuni, amavuta, amabase, amapamperse, hama nkaca nshimira na mama warirorerero yamaze aranyandikira kandi ashimiye n'ibi bibondo ubutumwa mwamuhaye yarabushikanye. Mwaramutumye umuti ariko abuza konona muti wa muvyeyi yamaze akaduterura azotuzanira amasabuni atuzanire n'ivyo dufungura, ariko sinobahanura ko mwoza murabisesagura, mwoza murabibungabunga kuko hariho n'abandi bana baba babishonje. Mama Maria Mediatrice Ndayisenga aserukira uwo muryango mu Burundi akaba yashimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kuba yagendeye ico kigo, yongera ashima ari ku gakemanyi baronkejwe. Mwomenya ko ico kigo kireza abana 30 bagendana ubumuga bava mu mihingo itandukanye. Ntategeko na rimwe ryemerera ikoreshwa ry'amafaranga ngurukana bumenyi biciye ku buhinga bwa none ico bita cryptomone muri rw'igifaransa. Norbert Rucabihari mwe yabiduteguriye. Nta tegeko na rimwe ryemerera ikoreshwa ry'amafaranga mvamakungu biciye mu buhinga ngurukana bumenyi bita cryptomone. Ivyo bivugwa n'umuyobozi ajejwe gutunganywa neza ry'amabanki n'amashirahamwe ajejwe gutanga ingurane Simplice Sabiyumva, aho yahaye ikiganiro abamenyesha makuru kuri uwa gatanu igenekerezo rya 24/0. Ibi bya cryptomone nta mategeko ahari ngaha mu Burundi, ntago bifise cyo tutata ku regare mu Burundi. Nukuvuga abo bantu babikora bakora amaaktivite adafise amategeko bakorerako, kandi turabye ku isi biriko biragwira ariko igihugu cyose gifise ukuntu kibitahura n'ingene kibikora. Ngaho iwacu rero ivyo bintu kujyana n'amategeko ntaraja ko ngo avuge ngo bizogenda ukuntu. Nukuvuga ko abantu babikora bamenya ko bakora ibintu ata amategeko abigenga ahari. Kandi mu mwaka wa 2019 icyo twakigarutseko turabarira abantu ko yari tangazo twasohoye tubabarira ati abo bantu ni murabe ivyo muriko murinjiramo, ubihombeyemo ntuze uvuge ngo ntitwakugabishije kuko murazi hari benshi bihombera. Abo rero baza bashaka kubizana ngaye Burundi bakajya ku ma media bakagira iki, bomenya ko mu bisanzwe ibintu byose bijanye n'amahera, gukoresha amahera byagombye guca muri banki nkuru y'igihugu kuko niyo isha amategeko y'ukuntu bitiza gukora. Kuvuga rero umunyagihugu ngo dukingira umunyagihugu, gukingira umunyagihugu no kumubarira ngo ivyo bintu winjiyemo nta mategeko ahari abigenga. Ni ukuvuga ikintu kitagira itegeko umuntu ashobora kumanipira uko ashaka. Ni byiza rero ko batera attention mu kubyinjiramo kuko biramaze kuboneka ko hariho benshi babihomberamo. Umunsi naho tuzobona ko igihe kigeze uko ni ibintu biriko birevorewa isi iko irakurikirana, igihe kigeze muzabona ico bere bizobivuga ko bijanye n'amategeko. Simplice Sabiyumva akavuga ko bigoye kurwanya iryo koreshwa ry'ayo mafaranga kubera bikorerwa mu kinyegero aho ibanki nkuru ya Repubulika y'u Burundi idashika. Igana ryo gutora umukobwa w'akarorero mwiza kandi aciye ubwenge ntirizisunga gusa ubwiza ahubwo bazisunga
n'akaranga ndetse n'imico. Ivyo bikaba vyashikirijwe na Rosaline Kamariza ajeje gutunganya ihiganwa rya Miss Burundi. Twaheze Ngabire ni yabiduteguriye. Hambavu y'ubwiza umwigeme ategerezwa kuba uwitunganiriza imigambi y'iterambere. Ivyo bishikirizwa n'utunganya ihiganwa ry'umukobwa mwiza aciye ubwenge Kamariza Hosa. Amenyesha kandi ko gufasha imigambi y'abigeme ari intumbero nyamukuru y'iryo higanwa. Hariho ibijanye no gutunganya umugambi no kugira ngo amenye ingene awuronderera uburyo bwo kuwushira mu ngiro, ashobore gutanga akazi abahejeje gukura agashomeri mu rwaruka. Ubwiza, ubwenge no gushobora guserukira Uburundi mu makungu bikaba ari bimwe iryo higanwa rizoshimikirako muri uyu mwaka w'2025. Baragira akarangamutima k'umurundikazi, umurundikazi afise ubuntu, umurundikazi w'indero, umurundikazi aciye ubwenge, kuko muri no minsi tudandaza ubwenge, tudandaza ivyiyumviro. Nico gituma tubasaba ngo babe bafise n'imigambi myiza, imigambi ishobora gufasha igihugu gushika kw'iterambere rirama, dushike kuri rya vision ya 2040 2060. Ariko tukavuga tuti n'umurundikazi muserukizi. Umurundikazi muserukizi ni umuntu agenda agororotse, ni umuntu ashobora guserukira igihugu akavuga amateka yacu, akizi les valeurs zacu, agashobora kuvuga akaranga k'iwacu kugira ngo akaratire abandi baze kuraba Uburundi, haba kubutemberera canke kubushiramo imitahe. Mwomenya ko iyandikwa ry'abigeme bifuza kuja muri iryo higanwa ryatanguye igenekerezo rya 20 uyu mwaka rikazosozegwa igenekerezo rya 15 Ruhuhuma. Katone twashikiriza amakuru avuga mu makungu imbere yo kurangiza amakuru yacu. Umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump amenyesha ko yateye umukono kw'itegeko riha uburenganzira umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yirukana abimukira baba muri ico gihugu. Neza na neza yemeza ko aribo batera akajagari. Haravugwa abashika 3,000 bavuga ko badafise impapuro zibemerera kuba muri Amerika. Abarundi bashika 132 babayo badafise impapuro zibaha uruhusha rwo kubayo bazokurikiranwa. Umugwi w'amazi wararekuye kuri uyu wa kane inteko 8 mu gace ka Gaza mu gihugu ca Israeli, aho harekuwe abantu 110 b'Abanyapalestina bari bafashwe Israeli mu bijanye no guhagarika intambara vyatewe umukono. Mu ndwi zitandatu ziheze hararekuwe inteko 33 zarimwo Abanyapalestina 1,900. Nubwo biruko abatware bo muri Israeli bemeza ko hariho inteko 8 z'abapfuye. Intambara hagati ya Israeli na Hamas imaze umwaka n'igice kuva igenekerezo rya ndwi ukwezi kw'icumi umwaka w'2023 igihe Hamas yatangaza ibitero mu bumanuko bwa Israeli, aho hapfuye Abanyesirayeli 1,189 mu gace ka Gaza. Gushika uyu munsi hamaze gupfa abantu 41,825 nk'uko bivugwa n'umushikiranganje w'amagara y'abantu i Hamas. Niyo kuri amakuru avuga amakungu duce turangiriza ko amakuru kariko turabashikiriza, kandi ndabashimire ndabifuriza ko abanyamuranyirwa mu byanyu no mu banyu naho ubutaha murakoze.